Uyu munsi tugiye kuraba impamvu amafaranga uronka aguca mu myanya y'intoki udashobora kuba uyagumana. Impamvu ubona abakire ubona baguma bafise amahera ukabona ibintu vyo bitera biguma bija imbere ukabona amafaranga aguma aja kubayafise. Hariho ibintu usanga abakire barahishije abantu b'abakene ku buryo ushobora gusanga babakire kubera baguma bakora vya bintu amafaranga ahubwo aguma abagwirirako akaguma atera aba menshi, ariko ugasanga na wa muntu umwe yirirwa arakoresha inguvu nyinshi ugasanga amahera kuyaronka vyaramunaniye agahuka kubura n'ayarya. Uyu munsi rero ngiye kubamenera amabanga abakire bahisha abakene. Ico no gusaba nyamba uba uri mushasha, nyamba ariho woba ukigera kuri muyoboro wacu wa ukuri ku mafaranga, ico no gusaba nuko wokora sabone. Hama abakire ikintu ca mbere barazi gukurikirana amafaranga uko yinjira nuko asohoka. Mu bisanzwe harya kugira ugenzura amafaranga bisaba yuko umenya ati amafaranga ninjije aya, amafaranga yasohotse gutya, kuko biragufasha cane kuko iyo ukwezi guheze urashobora kuraba aho wagiye urakora depense, hama wamara kubona ahantu wakoreye ikosa ugashobora kuhakosora. Kuko urashobora kuraba wagiye urandika uko amafaranga yinjiye nuko yasohotse, ukaraba ibintu uba warakoze bidakenewe. Burya amafaranga kugira uronke amafaranga burya ni nkuko wigira nk'umugugu, ukigira nk'umuntu adafise ubwenge, kuko rimwe na rimwe amafaranga iyo uyafise bisaba yuko aba ari uyakoresha apana kuba ariyo agukoresha. Ukagura nk'ibintu bikenewe apana kugura ibintu wumva wifuza. Ikindi kintu novuga yuko abakire bahisha abakene ku mafaranga ni ugukora saving. Burya umukene wewe abantu b'abakene ntakora saving, kandi ndiko ndakuvuga gukora saving yaba umubosi yaba umukene nta muntu n'umwe atoshobora gukora saving, kuko nk'ubu namba urose ibihumbi 10 urashoboye kuvuga ati reka mbike 1000, nyamba urose 1000 urumva ukavuga ati reka nkureko 100. Rero abakire bobo imbere yuko aza gukoresha amafaranga abanza gukora ikintu bita saving, akabanza agaraba amahera abanza gukurako ku mahera aba yarose agakora saving. Ariko mugabo ntiwo kwibagiza gukora saving ntibituma bikugura umukire, ahubwo kugira ube umukire nuko ukora investissement, ukagura nk'ama stock, ukagura nk'ama bond, ukagura nka crypto money, kuko na crypto money nayo nyene nisaba ku investingamwo. Ibintu nk'ivyo iyo ubikoze amafaranga arashobora kuboneka. Hari ikindi kintu usanga abakene batinya, abakene baratinya ideni. Come on. Ugasanga nk'umukene ugasanga aratinya kuza kwaka nk'ideni ngo ntiyokwaka nk'ideni. Abakire rero bobo ideni barafise ukundi kuntu babigira baribyaza umusaruro, kandi naho bikoze vyokunda. Ideni rero ndiko ndavuga ideni, hariho abakire bobo abakene bo mu kuza gusaba ideni barisaba kugira ngo bakore ibintu vyo gusesagura ata bintu vyunguka bashobora kurikoresha. Ariko umukire nk'ubu arashobora kuba afise nk'imiliyoni nka 10 agaca abagomba kugura nk'inzu y'imiliyoni nka 30. Arashobora guca agenda kuza gusaba ingurane muri bank, agasaba ingurane y'imiliyoni nka 20, kuko hariho ukuntu ugiye gusaba ingurane muri bank ukavuga yuko ariyo kugura inzu uzoza ugenda wishura bukebuke ari inguzanyo, hariho ukuntu baguha igihe kirekire. Kuko nk'ubu ucugura nk'inzu y'imiliyoni 30 bari ufise imiliyoni 10 muri banki bagaca baguha imiliyoni 20, bagaca muvugana nk'amezi uzoza urayishura. Uca ubandanya ukora ya nzu ubonye uyiguze, simpaka ngo ucuza no kwiba, murashobora no guca wirekera kuza kwiba mugaca wirabira nk'ahantu ukaguma wibera mu karurika wari usanzwe wibereyemo, ukabanza ukareka yanze ikabanza igakorera ikaguma ikorera amafaranga.
nkubu urashobora nko guca uyipangisha ukaraba nk'abantu bapangaye bakaguha amahera baza baraguha ku kwezi ukazurongerezako kuyuba wakoreye ahandi kereke pari ukashuza ugenda urariha rya deni ukagenda uriha rya deni bukebuke rya deni bukebuke. Guys, urashobora nko kuba wasavye nk'ideni rizomara nk'imyaka 5 canke nk'imyaka biravana no kunuma mwavuganye, ugaca ubona kuko inzu uko uyiguze kwanza uko hahera iminsi niko yikuba. Umwaka uheze ari gusanga yigwije nka kabiri, wayiguze nk'imiliyoni nka 30 ugasanga nk'imiliyoni nka 60. Cyo imbere uciye uburariha izo miliyoni 200 uburishura banke ukabura yishura nk'imyaka nk'3. Muri iyo myaka 3 ukaba nk'izo miliyoni 200 ukaba warumaze kuri hamwe nk'imiliyoni 10. Guys, uca ufata yanzu ugaca wigurisha ariko usanga wigurisha gusanga mu myaka 3 yari kubyemo nka gatatu ugasanga wigurishije nk'imiliyoni nka 80, miliyoni 90, miliyoni 70 gutya. Wumva ya mahera wumva atabari menshi. Nyambo yigurishije miliyoni 90 cyangwa 80, guca ufata ya mahera ugaca wishira hamwe y'abandi ugaca wikomereza. Aho ntuba ukoze ikintu cy'umuti. Rero iki kintu kirakora cyane. Ushobora no kugenda kugura itongo ukabigira uko, ukagura parasera ukabigira uko. Ni ibintu byiza cyane. Ico no guhanura nuko ugikora. Hama hari ikindi kintu abakire bahisha abakene. Hari ibintu bita saving. Hariho gusevinga amahera ni wa savinga amahera kuri banki ntazokwigira kugira umukire. Oya haba namba na gatoya. Kuko muri banki nibaza gusevinga amafaranga muri banki uzoburi kurakiza abanyiri banki. Iyumvire nk'umuntu ashobora nko kuba uza gusevinga nk'amahera muri banki, ugiye gusevinga amahera muri banki nko ku mwaka ntibakurenza hagati ya 5%. Ariko ku muntu agiye kugurana y'amahera ku mwaka usanga ari kararihira nka 20%. Iyumvire nawe 3%, 5% ku mwaka. Urumva banki yo ku mahera yiwe wasize icayunguka ko 15%. Urumva rero amafaranga mu kuyasevinga bisaba urabe ikindi kintu ya savingamo ukayashira mu bintu byunguka. Ibyo no bahanurira. Guys, mwakoze kudukurikirana cyane. Nyamba mu biganiro hari ico byo bigufasha. Ico no gusaba no ko ukora sabone kugira ngo tuze turabana mu biganiro nk'ibi ngibi. Tutibagiwe ngaho yuko tuhacisha ibiganiro bijanye n'amafaranga hamwe n'inkondo. Ciao ciao, murakoze.